Ndakuramukije cyane wowe usanzwe ukurikirana ino YouTube channel ya Burundian show. Birashoboka cyane yuko umaze gushika kuri kino kibuga cy'indege Melchior Ndadaye bivanye niba bigutwaye bitandukanye ariko ugasanga ntwari bwigera ufata akanya ko ushobora kuba wotembera ku bibanza bitandukanye vyiza cyane bya kino kibuga cy'indege Melchior Ndadaye. Ari nayo mpamvu yatumye ufata kano kanya kugira ngo ushobore kuba no gutembereza neza intambwe ku yindi kugira ngo ushobore kubona byinshi bitandukanye utabwira ufata akanya ko kubona. Nimba ari ryo rya mbere na ushitse kuri no YouTube channel ya Burundian show ndagutumira cyane kugira subscribe kugira ngo bikunde nawe umwe mu muryango dushobore kuba twotembera intambwe ku yindi. Ko nababwiye ngenda batembereze ku kibuga cy'indege Melchior Ndadaye cy'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ari rya mbere hoho uzobo habonye cyangwa se utaribwiye ruhashika urumva yuko arakajyo keza cyane. Hano rero ko turagenda kugira ngo dushobore kwinjira iyo tugiye ariko hano murabona ko tukiri muri quartier turacyari mu buterere aho tubonye hari ama company menshi cyane hajya turenganye company ya Go Fresh aho turiko turinjira kwibaraba rya R5 ni barabara ryiza cyane aho rimaze gufasha benshi cyane gutahura cyangwa se compressiona menshi kubona yuko amajambo abantu benshi bavuga ku gihugu Burundi atari cyo ko hari ingenzi nyinshi cyane nyinshi z'amazumva igihugu cy'u Burundi nkuko ari igihugu cyagowe kimeze na ariko iyo bamaze gushika ku kibuga cy'indege bakayinjira muri no barabona yuko amajambo bamavuga ko atari yo. Nkuko mubona ino nyubako ni inyubako nziza cyane kandi yagutse aho ari inyubako bakoramo cyane cyane ibijyanye n'amaplastike ibikoresho by'amaplastike amabido indobo bya bitanga binini bashiramwe amazi menshi rero ni ihinguro ryiza cyane. Eka sijyo gusa hano muri Mutimbuzi hari ama companies menshi atandukanye reka tuzokore video tuhatembere bagenzi kugira ngo mubone ama company atandukanye ari hano hano rero nkuko mubibona turacyari muri rya barabara nyene ryiza cyane aho tugira twegere home nziza gose ya iduha kwinjira muri kibuga cy'indege Melchior Ndadaye aho abandi bashobora kubandanya bagenda za Maramvya za Cibitoke n'ahandi ariko twe tugira twinjire tutembere tubone ikibuga cy'indege Melchior Ndadaye. Nimba utari bwigere uhabona ni kajyo keza, nimba rumaze kuhabona naho reka tufate kano kanya tuhagutembereze ubone ubwiza bw'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Reka rero tujane intambwe ku yindi. Tucinjira rero muri no barabara nta handi hantu ukatana ni hakushikana direct mwabona rero yuko ari barabara giza gose kunamye ndabibabwira aho ritwakiriza ama pancarte atandukanye ama companies atandukanye bakora ama publicity eka nawe nimba ufise ivyo ushaka kwamamaza uraza muvugane bazoguha ikibanza cyawe kugira ngo nawe wamamaze ibintu vyako kuko hano hagenderwa n'ingenzi nyinshi cyane. Murabona yuko hariho amapankarte baguma bashirako menshi atandukanye kugira ngo bashobore kwamamariza ibikorwa by'iwacu cyangwa se by'ama company akorera hano iwacu mu gihugu cyiza cy'u Burundi. Murabibona rero hano tuko turagenda twegera ngo mubona rero hano ni nka barriere kugira ngo bashobore kuraba abinjiye ni bande bashobore gutanga n'uburenganzira bwo gushobora kwinjira. Ego nko muri mubibona murabona yuko dusa n'abashitsi tunize dushika kuri barriere dusa n'abashitsi ngo nabemereye turagenda intambwe ku yindi ikibanza ku kindi. Hano murabona turinjiye aho bagira baduhe agatike kugira ngo dushobore kuba twogira iki twokwemererwa kujya kuko nshobora kwinjira udafise itike kuko iyo tike ni uburenganzira bwo kwinjira nayo iza kungereka ubwa uburenganzira bwo gusohoka. Aha rero anye kuri kino cyuma ino niho bayitangira rero bamaze kuyiguha irembo ryagiyugurwa maze mugaca mugira iki mugaca mubandanya. International Airport Melchior Ndadaye.
wow guys nkuko mubibona ino ni parking yagutse cyane, aho imiduga iparika y'ingenzi cyangwa se abaje kwakira ingenzi, aha niho baparika kugira ngo barindire cyangwa baherekeze. Ego murabona yuko ari parking yagutse cyane gushika hirya hose ni parking, aho urabona ni parking, inyuma hose ni parking. Ikibanza giteguye neza cyane guys, ikibanza giteguye neza cyane gose. Yes, murabona yuko nka general ishitse kugira ngo nshobore kuraba neza akarere kose kuntu kameze, kuntu kipanze. Ego murabona ingenzi zose zirashobora kugira iki, abaherekeje abaje gutora bashika bakadepoza imiduga bivaye muri yabazanye, abana amataxi abayaje gutora abantu. Eka amakuru asumira ngo siko ari nama taxa mwamwe ashobora kuba abone ku buryo ashobora kuba ari ngaho nyene, biyabonesheje ku buryo baguma bari ngaho nyene, bashobora kuba bo kwakira abaje aba ingenzi zije zikabatwara cyane nk'aba bazungu azavuga ati iki niki. Rero hari amataxa mwamwe abasanzwe ari ngaho nyene, abasanzwe ari aho nyene ku buryo parking bakorana bya hafi. Rero nawe ni muri taximan ngo uyaboneshe nawe. Ego rero murabona parking koko iragutse byo, atari bimwe by'iki niki, iragutse kandi nziza. Murayibona namwe yuko isa neza, yagutse mu buryo bwiyaguye gose vraiment, ku buryo naho bahara abantu bangana gute batashobora kubura aho baparikinga. Iki ni ikintu cya mbere cyerekana yuko hano hantu vraiment hatunganije neza cyane. Murabona ko bamwe bariko baraza bajabuke, murana ibiziga biteguye nkuko rero mubibona hano. Nkuko mubibona hano ni aho ingenzi zinjirana mu gihe zigira zijabuke, cyangwa se iyo mwaherekeje hano, uwo muherekeje niho aza kwinjira. Ariko abaherekeje bana ko batarenga ngaha, ubaguma ngaha, ariko uwo baherekeje wewe arinjira hari indani, maze akaja gufata indege. Murana yuko hari n'umupolisi ajije guhamagara abaje mu gihugu kiniki, abaje mu gihugu kiniki, abaje mu gihugu kiniki, nimuze. Rero hano ni mu bwinjiriro, niho umuntu yinjirira agiye gufata indege. Hama ino naho ku rundi ruhande niho umuntu ingenzi yo zije ziserukana hano. Ingenzi nayo yo zije ziserukana hano. Hari niho utegerera umuntu wawe ubugiye gutora. Hari hambere naho uherekereza umuntu, aha kabiri naho uza gutegerera umuntu mu gihe aje. Murabibona yuko ari ibintu biteguye neza cyane, neza gose. Bana nanje intambwe ku yindi, mutibagira kwishiramo commentaire bivanye nuko muriko murabibona. Hama mongere mushireko like nimba byabanezereye, nimba runo rugendo ruko rurabahimbara mushireko like, mubyandike muri commentaire ati turahimbawe gose na runo rugendo. Hama munko mubibona, murana yuko hano naho hateye ibiti byiza cyane, ibiti bishanje bisa amashurwe meza, ku buryo umuntu adashobora kugira izuba iki niki. Ariko murana yuko ari jardin nziza gose, nziza cyane. Ibiti nukuri birabera ahantu gose. Murabona yuko ari ibintu bitagase gose. Yes, wow, ari igiti kirashanje uburyo gishobora gutanga isura nziza. Wowe wenyine uravye urabona ati deja ni heza cyane. Higa naho bitankundiye ku bantu bazohashimisha amaso, ntitakunze ko nakame ko ntibahemera ko kamera. Hari jardin nziza cyane yanditse ko Airport International Mercure Ndadaye. Ntibishobora gukunda ko ndakamera ntibanyemerera, ariko umuntu bizokunda kashika azohara vraiment ni jardin nziza cyane. Hano rero ni hamwe bakiriye abantu, ariko hino naho hariho
novuga yuko ari nka restaurant cafe amba ahantu hari bya fast food aho umuntu ashobora kwicara akafata kinyobwa agafata ifunguro. Ni kibanza guys, ni kibanza ciza cyane nkuko mubibona, aho nimba ari ingenzi, nimba ari uje guherekeza, nimba aje gutora, aho ashobora kwicara tuza agafata ikinyobwa, agafata ico gufungura, muri make service iri rapide vraiment, nkuko mwabibonye ngo fast food vraiment ni service iri rapide kabisa. Murona twaraje turahicara tera inkuru, nawe twari tuhasanze, nabo bari baje guherekeza, bari baje kwakira. Umva ni kibanza ciza cyane, bakora service nziza, hari ibisharizo vyiza. Murabona yuko novuga yuko airport yikwije vraiment, airport irikwije. Ntibagimvire gusa ko kuza kwakira no kugenda gusa, oya umuntu ashobora kwa kazuba kaba gahari, umuntu ashobora kwifuza gufata akantu aho ashobora kwicara neza atuje aryohewe. Vraiment ibintu biri bimeze neza. Hano rero murabona ubuntu abagize iki, abatashe. Rero gutaha naho ntucamwe hari yanyu, ni yindi nzira. Naho urabona ko amapankarte aguma ari menshi, ama publicity, mabona yuko amapankarte ari menshi. Rero nibi nakuhameze urugendo rwacu buno munsi, navuga yuko rugarukiye. Mutibagera kuga subscribe kugira ngo mubandanye mudushikira no muryango wa Mondial Show, ari umuryango wagutse. Eka musangize ino video abandi, ni mugihe yabanezereye, nimba yabanezereye isangize abandi kugira ngo nabo baze kwifatikanye mu rugendo ruzokurikira. Mbe wewe wifuza ko tuzotembera handi he, ni hantu wifuza kuzobona? Murakoze rero, Imana ibazigamye.